ubundi umugabo ntamenyeko icyubahiro Imana yabahaye mu gihe ugombye kukibaka barakwereka ko bidakunda. turavye ingo z'ubu tubona yuko umengo ni ibintu kwahukana k'umugabo n'umugore barubakanye, twumva umengo ni ibintu byoroshe muri iki gihe turimo. Nibwi nk'umumama n'umunsi twakoranye mwatwitavye mu kiganiro cacu, mbega muravye ivyo bintu twumva kwahukana ni ibintu bitoya umengo ni ibintu byoroshe, mwe mubivuga kwiki? Kwahukana bon novuga ko biva ku bintu byinshi, biva ku bintu byinshi kandi ntawo bidondagura ngo abiheze, kuko hajya ingeso y'urugo rumwe ntishobora kubaka urundi rugo. Imico y'urugo rumwe ntishobora kubaka urundi rugo, sivyo? Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kubaka arabiye kuri banaka, arabiye ngo ntuzenya yaragiye bigenda neza, uwundi nawe aragenda bigenda neza. Oya, ahubwo umuntu wese nabe wenyene amenye ivyajejwe mu rugo rwiwe canke ndetse no mu bukume bwiwe. Ni kuvuga ngo mu majambo make nk'uko numva no kikwishura ku giti canje, impamvu amadivorce aguma agwira nuko burya ubwiza bw'umukobwa canke ubwiza bw'umugore buramugeza ibwami, ariko igituma agumayo ni ingeso ziwe. Uba wanahuye? Dusigurire. Ni ukuvuga ngo ubwiza bw'umukobwa canke ubwiza bw'umugore buramugeza ibwami, ariko igituma aguma ibwami ni ingeso ziwe. Ni ukuvuga ngo abenshi bagenda mu rugo bazi ko bagiye bafise ivyo bagiye kuronka canke biteze. Rero iyo ugiye mu rugo ukabona ibinyuranye namwe wari witeze, kenshi uca utsitara. Kandi iyo umuntu atsitaye atambaye ibirato ni ngombwa amana aracika. Sinzi ko nabana kigusiguriye neza. Ingo z'ubu abantu benshi baramaze kugira akamenyere mu ngo zabo, sivyo? Hello bakunzi bari TV, turabaha imyiriwe tenye bwake ivanye naho muherereye. Niwa mukobwa wanyu ari kuri microphone Shekina, hanyuma kuri kamera turi kumwe na Jaden. Tubasabe mukore subscribe, like, share, comment ku biganiro vyacu. Ku batarakora subscribe muyikore. Nkuko mubona no musi turafise umutumire. Reka ubwa mbere tubanze tumugire ko aberewe. Raberewe. Murakoze cyane. Wiyumviriye gute kwambara uko? Zanjemwo tu. Usanga navyisanzemo. Kandi mazinda baramutse mumeze neza. Turashima Imana cyane cyane. Aho ni sawa. Yego. Ya. Reka ubanze widondore ku batakuze ariko badukurikirana ngahanyu banze bamenye uwo turiko turakorana ubariwe. Murakoze cyane. Shalom shalom, shalom shalom. Ku mazina ni Koko Kezimana. Ndi umumama, mfise abana, mfise umutware, mfise urugo. Dufise ibyo dukora, izina ry'Imana ntihabwe icubahiro. Ego mbega uratubwiye ko uri umumama, mfise n'ivyo ukora. Ushaka kutubwira bimwe mu vyo ukora ivyo ari byo? Murakoze cyane. Mu byo dukora urumva ko mfise urugo, nkagira n'abana, ibindi navyo nkora sinzi novuga ngo ni ivy'ibanga, ariko ababibona barabibona. Sanzwe hariho ibikorwa nkora muri ministère yitwa Puri mu ministry. Tugenda kuraba abantu mu bitaro n'imfuvyi n'abantu abona ikora, tukabubakira amazu. Abazungu ni twebwe nyene muri bike no muri vyinshi Imana yaduhaye tukabifashanya gutyo. Hama ikindi nkaba ndi n'umunyempano, turavuga ubutumwa bwiza biciye mu bikino. Ego. Yeah. Hama kandi nkaba ndi n'umusiriste. Wow, umusiriste. Nambika abantu. Ndambika abantu, abageni n'abatarabageni nkabambika. Imisore n'inkumi. Ego. Urumva mu bisanzwe nimwe mwiyambitse mwiyumviriye ati reka nambara uko kandi uraberewe. Navyisanzemo nanje. Ngoma ndibishamwe yuko muberewe. Murakoze cyane. Okay. Yeah. Mbega ni gute umumama ashobora kuririmba afise iyo mirimo yindi akora akifatanya n'urugo? Mbe ntibibagora? Ahubwo nsubiye inyuma gato, ndi n'umuririmbyi nyene, ndi n'umuririmbyi kazi. Yego. Uravuze ko
uburyo tubifatanya. Ego hari ibitugora ariko iyo ukora umwuga uwukunze ntuvunika. Okay, mbega nta gihe musanga muri ko murarutanya kimwe ku kindi ugasanga nyene muvuga muti kinye nakiritishije iki cinye ugasanga witayeho kimwe kurusha ikindi. Mbe ico gihe bice bigenda gute? Nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ikintu cyose ni mu gihe caco. Hariho igihe cikigezweho. Ni ukuvuga ngo umwanya wo kuririmba ndawutegura. Hakaba n'umwanya wo mu rudandazwa, n'umwanya kandi wo kuja gukorera Imana. Ni ukuvuga ngo ivyo bintu byose ikintu cyose ugikunda uragiha umwanya kandi ugasanga ibintu byose byagenze neza. Okay, mbega watubwiye ko uri umumama. Yego. Mbe ntibihora bibacanga kubona kubera mbona umengo kuba umumama no gufatanya urugo umengo ni ibintu bigoye nyene ugasanga ni ibintu biri compliqué kuririmba kwambika abantu urumva umwanya wose umengo nyene uri hanze kuko usanga umengo abana nyene ntibabitayeho mbega nyene organisation umwanya wanyu bipanze gute mbega muyipanga gute? Abarundi baramaze bavuga bati amaherezo y'inzira ni mu nzu. Niba rero amaherezo y'inzira ni mu nzu uragenda ugakora bya bindi byose ujejwe hama mwisho ukaja kwitaho urugo rwawe. Ni ukuvuga ndashobora gupanga indwi igizwe n'iminsi indwi nyene. Ndashobora gupanga ati kuwa mbere nzokora ibi, kuwa kabiri nzokora ibi, kuwa gatatu nzokora ibi, gutyo ko usanga bya bindi byose ndabikoze kandi neza. Ego. Mufise abana bangahe? Batatu. Muracari batoya bonse nzi ko barabibabwira. Reka no kubera Imana n'akagasura kajeje bundi. Ni kubera Imana tu. Urumva womengo naho mumaze kubaka ntabogira yuko mufise abana batatu bashika batatu. Ni kubera Imana mbere barakutse. Okay, mbega turavye ingo z'ubu tubona yuko umengo ni ibintu kwahukana k'umugabo n'umugore barubakanye twumva umengo ni ibintu byoroshe muri iki gihe turimo. Nibwi nk'umumama n'umunsi twakuranye mwatwitavye mu kiganiro cacu. Mbega muravye ivyo bintu twumva kwahukana ni ibintu bitoya umengo ni ibintu byoroshe mwe mubivuga kwiki? Kwahukana novuga ko biva ku bintu vyinshi. Biva ku bintu byinshi kandi ntawo bidondagura ngo abiheze kuko hajya ingeso y'urugo rumwe ntishobora kubaka urundi rugo. Imico y'urugo rumwe ntishobora kubaka urundi rugo. Sivyo? No kuvuga ngo umuntu ashobora kubaka arabiye kuri banaka. Arabiye ngo ntuzenya yaragiye bigenda neza uwundi nawe aragenda bigenda neza oya ahubwo umuntu wese nabe wenyene amenye ivyajejwe mu rugo rwiwe canke ndetse no mu bukume bwiwe. Ni kuvuga ngo mu majambo make nkuko numva no kikwishura ku giti canje. Impamvu amadivorce aguma gwira nuko burya ubwiza bw'umukobwa canke ubwiza bw'umugore buramugezi bwami ariko igituma gumayo ni ingeso ziwe. Uba wanahuye dusigurire. Ni ukuvuga ngo ubwiza bw'umukobwa cyangwa ubwiza bw'umugore buramugezi bwami ariko igituma gumi bwami ni ingeso ziwe. Ni ukuvuga ngo abenshi bagenda mu rugo bazi ko bagiye bafise ivyo bagiye kuronka canke biteze. Rero iyo ugiye mu rugo ukabona ibinyuranye namwe wari witeze kenshi ucutsitara. Kandi iyo umuntu atsitaye atambaye ibirato ni ngombwa amana aracika. Sinzi ko nabana kigusiguriye neza. Ingo z'ubu abantu benshi baramaze kugira akamenyere mu ngo zabo. Sivyo? Ubundi umugabo ntamenyeko icyubahiro Imana yabahaye mu gihe ugombye kukibaka barakwereka ko bidakunda. Ariko none ngaho bonye tukiri ngaho nyene bega impamvu bashobora kuba bahukana si kubera mbega amanyama y'umugore canke ugasanga umugabo yashatse guhagarara ku mutwe umugore wiwe. Mu rugo mu gihe hatabaye guharirana umwe ngo ahebera uwundi kuko nta muntu abura defo kandi nta muntu abura na karite. Iyo hatabayeho rero guharirana umwe yumve ko yohebera uwundi ni ngombwa urugo rurasambuka. Hama ikindi kintu naco ku bantu bakijijwe ni vyiza kugenda wabajije Imana
sivyo ego si ukuvuga ko ingo zose zahukana bataba babajije Imana cyangwa ngo basenge sivyo hariho n'ivyo Imana ireka ngo bibe kugira ngo yiheshe icyubahiro sivyo ni ukuvuga ngo kenshi mu rugo iyo winjiriye mu Mana sawa iyo winjiriye mu Mana urugo rwawe rurarama ariko iyo winjiriye kwa shetani usohorera mu badayimoni. Ni gute none umuntu yemenye ko yagize mariage canke yubakanye n'umuntu afuye erega ivy'Imana birarama ariko ivya shetani bipfa vuba. Muga dukunze kubona yuko mu ntango abakobwa impamvu bubaka kenshi bavuga ati imyaka yanjanye ewana reka nanje kweri nifate nk'abandi nyene reka nanje nje kubaka ugasanga nyene yubatse kweri imyaka yumbe ivyo ntivyo bari bibi. Ndakubwira gashekina muri kino gihe tugezemo abantu benshi ntidukeneye kwihangana ntidukeneye kurindira ora umugisha w'Imana umuntu arawuteramira ujya guhitamwo umugabo muzobana ubuzima bwawe bwose forever ni ikintu ugomba kubanza kwanza gufatira umwanya. Rero muri kino gihe rero abantu benshi bakunda ivyihuta nka probox sivyo ni ukuvuga ngo turakwiye guteramira amasezerano yacu. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo naho Imana idutevya iratwishura kandi ngo abibutsa uhoraho ntibagaceceke. Rero muri kino gihe barakwiye wotuma ufuta ivyo mwavuganye n'umwana w'umuntu ariko ico mwavuganye n'Imana ntugifute. Turakwiye gusenga tukayinginga tukayibaza amakuru kuko yaravuze ngo ni abandondera ubudahumeka muzombona. Rero muri ico gihe ushatse kwicira inzira ngo ureke kwihangana urumva nyene bikurikirana nawe uravyumva. Yeah. Ego mbega urakoze cyane kwizimanura kwanza none abakobwa natwe abakobwa bandi abakiri abakobwa batarubaka hataragera yuko bubaka mbe bubu kwitwara gute? Jewe uko numva bo kwitwara ni ukuvuga ngo kenshi hajya imico ugira uri umukobwa bigaragaza ubugore bwawe nkuko abarundi n'abarundi kazi bayamaze ngo inkono uzofata mu busaza uyicukiri muto ugishoboye kuja mu ishamba. Wowe ukumeza uri umukobwa uyu munsi bigaragaza ingene uzobura umugore. Nguvuga ngo abakobwa barakwiye kugira imico myiza cyangwa mukagira imico myiza kugira ngo uzobabona abagomwe kandi ukuri mu mutima birakwiye ko ariko woba n'inyuma uko hajya umuntu nibenga umuntu arimo ibintu byinshi urashobora kubona umuntu akakuyorobeka ko akaba nyene uwundi muntu mugabo umushikana indani ugasanga ni hatari mbere akarorero shekina hariho nk'ubu abavyeyi bamwe bishitse bakavumbura ingeso z'abakobwa babo hariho n'abatokwemera gutora inkwano baje kubakwera abakobwa baca bavuga bati aha ati naho nozitora ndavye imico y'umukobwa wanje ndazi ko urugo rutazorama. Ariko umuntu ashobora guhinduka umuntu arashobora guhinduka ariko nta muntu avize ububasha bwo guhindura uwundi. Umuntu avize ububasha bwo guhindura umuntu ni uhoraho wenyene. Hariho abantu bicanga bakavuga ngo nakareka ngende ngo nzomusengera azohinduka uvuze ububasha bwawe bwo guhindura umuntu. Ariko umuntu niwe yifatira decision yo guhinduka ubundi bwoko. Ego ndabitahura yobo yaravuze ngo enda nimihitire mwemwe bwenyene ubwanyi gitunganye mwimenyera iciza icarico. Umuntu arashobora arafise uburenganzira bwo guhitamwo ingingo yo guhinduka wenyene ubwiwe mugabo atari kumwe na mwemu w'Imana ngo amushoboze ntivyokunda kuko umuntu aragoye. Umuntu arimwe ibintu byinshi cyane kandi Bibiliya avuga ngo uko umuntu yiyumvira ni kwari. Ariko none nimba kubaka Jesi ndabona yuko ari ibintu dukwiye gufatanya n'ijambo ry'Imana kuko kenshi bashobora no gusanga umuntu akijiju ugasanga baye igikoko mu nzu ugasanga
wowe undi adakijijwe afise urukundo ni umuntu w'umunyamahoro bon ariko nuwe zo gufata neza ariko ugasanga wowe undi akijijwe uri kurabona umenga arasenga cane aho atazo gukorera amabara atabawe ni nko muri abo bantu babiri wumva nyine umuntu yirinda gusiguza Imana gute kandi abona uyu muntu w'umupagana mukunda. Murakoze cyane sheki. Bibiliya iravuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana abo nibo bana b'Imana. Abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu yakijijwe arangwa n'ibikorwa akora. Ni ukuvuga ngo ibiri nyuma y'ibyo ukora nivyo bigaragaza uwo uriwe. None uwombwira gute ko wakijijwe utaraheba gutukana, utaraheba za ngeso zose z'abisi tubabonana? None uwombwira gute ko wakijijwe? Umuntu yakijijwe arangwa n'urukundo, akarangwa no guca bugufi, akarangwa no gukora ibikorwa vyiza. None we wumva wovuga gute ko wakijijwe uraruragwana ijoro ryose mwumva utabukeneye umusada w'ijuru kugira ngo Imana ize kugwanirira? Ahubwo je numvuye umuntu atabakijijwe ntabakijijwe, kuko igituma atabakijijwe umuntu yakijijwe arangwa n'ibikorwa vyiza. Akarorero nk'ubu je uje ukantohoza aho mbaye canke nkorera canke aho nsengera, biroroshe kumenya kuko aho mara umwanya munini muramenyana nabaho barakumenya, baravuga ati ko karakijijwe canke ujya no mupagani bitewe n'iki ibikorwa nkora mu majambo mvuga canke umuko ngaragara. Yeah. Ariko rero je ndibaze yuko ari kibazo c'umwanya yuko umuntu nyene wenyene yo kwifatira decision akavuga ati kubona ibi byarananiye canke kubona nyijoro ndarandagwana canke akabona ati naho binyi biku birambako akifatira umwanya. Ndibaze ukiri umukobwa umuntu yo kwifatira umwanya. Gufata umwanya ni vyiza ugakora ikintu wiyumviriye, kuko ubundi yuko zikintu waciyumviriye naho ingaruka zose zoba urazakira kuko uvuga uti ni naramaze kuvyumvira. Ariko nkaje uko ndabibona suko je mvuga nti uko biri kose umuntu nyabona kwiye gufata ingendo yo gusenga, agafata ingingo yo gusenga, ntagire ikintu na kimwe akora atabajije Imana. Ugiye mu cyumba ugasenga ukayihamagara irakwitaba. Imana yama yiteguriye kumva umuntu wari we wese ayihamagara akayibwira ibyifuzo. Reka turangize mutubwire mbega none nko kugira ngo ibi bintu byo kwahukana bigabanuke canke bihere, mbega abantu bo kwitwara gute kugira ngo imbere ya mariage? Nuko umuntu icyambere hobaho communication nziza, umuhungu n'umukobwa bakaganira, hama ivyo baganiriye bakira abafiance bakiri imisore n'inkumi bakavyubahiriza bageze mu rugo. Numva ko bamaze gufundika ifundo ry'urukundo, bamaze gufundika ifundo ry'urukundo, numva ko nta wundi muntu umwe yoza kurifundurura. Mugabo mu gihe umuntu ageze mu rugo agatangura kuzana imico kwa naka ngo mukana kari yambaye gutya, ngo rero ngo ujya pantaro nawe yo kubera ngo naka ngo urabona ugatangura kuzana impambo zo hanze kandi ubushobozi bw'umugabo wawe nyene bungana, aho urugo rurakonanira. Sivyo? Abantu nibige kuba bonyene, twige kuba twebwe original, tweye kuba nk'abanaka, kuko ivyo bintu ubu biriko birasenya ingo nyinshi. Ibirimba biriko birasenya ingo, amasiri kariko arasenya ingo, ugasanga nakagiye gutora ideni hariya ntiyabibwiye umugabo canke ntiyabibwiye umugore, ugaca usanga baraje kugutwara utuntu twawe two mu rugo utazi n'amakuru, nayo madeni utazi uko yafashwe. Rero nukuvuga ngo twige kubumbwa n'ivyo dufise kugira ngo dushobore kubaho neza. Ikintu cyotuma ingo zitekana muri bike no muri vyinshi nibakundana. Hama kandi bareke kuguma batana ko makosa kuko ntawera. Reka tubashimire kuko mwakoze kutwitaba. Tizera ko nundi musi tuzokorana. Nokuri murakoze cyane, Yesu abahetse. Amen.